ganja kuko ubunyegeza kandi cyo ndiko ndaza mu muziki ntakubaza kuri verse ntaguhata muri rap cyo budakara umara bwinchira nukura mu verse ndayacira ni Beatros kamera verse kuri no musi bless ndagutora amashati bitu za hatali fresh boy fresh boy Yumviriza cyangureke nashize kuri iyi biti y'uburake kwanza ndafashe imaye soka hanze nirabure kandi ndabikore bwirabure kumisarageze y'uhabyubarira iyo ndiko ndarapanda hapa nitwengera ngoma nivyinira yo Beatros akayi bitu bya hatali yo nikora flows kali sujua yeah kanashimama kama bendera na mimi nakachezesha kama mpira yo. Hello my people out there aho muherereye hose reka ntangure ni shima Imana umunsi ninje mu buryo butandukanye kabisa uko nundi munsi nubundi buzima sabantu benshi baba bagize amahirwe yo kubona irindi zuba riseruka kuko baba babonye irirenga ariko ntibabone riseruka ariko reka ntangure nshima Imana nihanganisha uri kwadukurikirana uri mu bibazo runaka nkuko nabwiye ninjiye mu buryo butandukanye cyane kuko nasanze ibintu byose tubikesha Imana tubikesha umuremyi ni talent show muri Burundi Kingdom TV ni irindi teka kubana namwe mu kindi kiganiro ndabasaba ngo mugire partage ibigano byacu bishike kure mugire subscribe commentaire cyane cyane nzo nibanda ko kuko commentaire nico kintu kitwereka opinion yanyu nico kitwereka aho muhagaze bigatuma tubana neza ati rero umunsi muri Burundi Kingdom TV twabazaniye iki tutarandiriye uno munsi rero ni ikiganiro novuga ko kuri je wari nka gishasha ni cyambere ni cyambere ntanguye kuko umuntu ari imbere yanje icyambere araberewe umuntu ari imbere yanje n'umuhaperi nico no babwira ngize na nabi yari kuvyivugiraho nyene ariko nibaza yuko ndabivuza ariko sindabibumvishije wenye narabibumvisha sinzi yuko umuntu ari imbere yanje imbere ya kamera imbere ya microphone injira neza widondora ku bantu injira neza widondora ku bantu bro yo ico boy Beatros akayi bitu vya hatali yo nikona flows kari yo wesha tegereza tuza punguza gabanyiganja kuko ubunyegeza kandi cyo ndiko ndaza mu muziki ntakubaza kuri verse ntaguhata muri rap cyo budakara umara bwinchira nukura mu verse ndayacira ni Beatros kamera verse kuri no musi bless ndagutora amashati bitu vya hatali fresh boy fresh boy bitu vya hatali bro reka unkundire ndakubwire kuberewe merci beaucoup cyane merci ngo ni Beatros yes. bitu vya hatali mbega nza ukoresha irindi izina rihega basha Beatros bitu vya hatali uvuze bitu vya hatali cyane tabira fresh boy jenko ni imbere yanje naravye gusa look nanzi yuko noba natumiye nka Mr Flavor ariko mbona hari umurundi mugenzi wanje uzi yuko nangize ubwoba bwo kukwakira mu kirundi nibaza ko atacyo wumva turagerageza nyemfasha wegere micro kugira ngo abariko baradukurikirana n'abaposi bacu sibo bogira souffrance yo kwegereza udutelefone canka micro yabo ku matwi ahubwo reka twegere micro siko none asante sana wavuze ngo tukumwe na Beatros ni inde ku bantu batamuzi maza ko benshi bakuzi kugeza ubu ariko ku bantu batamuzi Beatros umwidondoro Beatros ni umuririmbyi w'umurundi akongera ka umuhapere no kuvuga nitwa Butoyive amazina asanzwe umuziki nawo ukaba waranyise Beatros fresh boy bitu ya hatali hama nkaba mvuka ku Musaga niho nakuriye nubu niho ngiba nkaba nifuza yuko impano yanje nshika kure nico gituma mubona nashitse ngaha kugira ngo nshobore gukora ibikora inka kugira mubone yuko ni Beatros ni wa undi nyene nahinduka mani Beatros ni wa undi nyene nahinduka mani abapere musutuntu twanyu mwisangije amaterme yanyu muse ibintu byanyu nyene mwisangije ariko ni bon ni fresh natwe turabikunda ama Beatros uvuze ngo no muririmbyi abakumusaga ico nakunze no kwavuze cyambere uri umurundi uri umunyafrika ikirenze ivyo byose uri umuntu siko natwe muri Burundi Kingdom TV ntitugira limite ntiturondera abo kumusaga ntiturondera abantu umuntu wese afise impano turifuza kuyishikana kure kuko na slogan yacu ivuga ngo impano yanje iriho kugira ngo ikuze
rwawe impano yanje yo kuvuga nka gasuku iriho kugira ikuze impano yawe yo kuramba gasuku wewe umuntu rero urawufunga ndakese uzoba usanga bavuze insaku nyinshi bagufate no gasuku ntivuga insaku gasuku ivuga ukuri kuko kenshi irasubiramwo ivyo umuntu yavuze nta muntu ibeshera nje rero reka umisi ndatangura kuyita gasuku boy siko hama Bitros afise indirimbo zingahe Bitros yinjiye mu muziki ryari yinjira neza gute Bitros yatanga umuziki mu mpera za 2016 arakora indirimbo ya mbere yitwa uwo kwa ntare ni indirimbo yariye hit sana yariye hit duga uwo kwa ntare twumve duga uwo kwa ntare nijwi rirenga yo je nakubonye ijya mbere je duhuriye kujya mbere yo ngo ku musi wa mbere tariki ya mbere mu kwezi kwa mbere Jachana kugiru wa mbere yes nguyo mudada kumkunda navyisanzemwo yo wallahi je navyisanzemwo ukuntu ateye yes ngo numwami kazi ngo reka nkwite gami kazi yo gikoma ngoma kazi nagukunda keshi je mu nzozi yeah ngwino rubavu rwanje ngwino rukundo rwanje yes boom nagukunda keshi ngabiziza kandi nawe wamuhungu urabizi yo bless ko atakana ko kwa ntare numvise mwo no yo reka nkwitu uwo kwa ntare urugamba kukuro nkaje ma baby urabizi ko nagwanya urugamba reka nkwitu uwo kwa ntare urugamba kukuro nkaje ma baby urabizi ko nagwanya urugamba man kukuro ngurazi ko nagwanya urugamba ma people nanje kubaronka nagwanya urugamba nco gituma ndabakunda cyane one love jewe ndi mu rukundo n'abantu mugumana ababibi banyu je ndi mu rukundo n'abantu banje bo kuri muri Burundi Kingdom TV ariko nimumfuhire bantu banje muze muranyemerangira n'abandi bakunze cyo gituma cyo ndabasaba mugire partage kuri ibi biganiro kugira ngo ndonka abakunzi benshi siko je umva unkunda ufuha ntivyokunda uko nkunda abantu benshi rero byo kumbwira ngo ma baby ngo wagwanye urugamba ndakunda uri umwe byongora Burundi Kingdom TV kunda bose ejo cyane ama cyangwa umuhungu bose n'ababibi abanyokuru bari kuri WhatsApp umva bose ndabakunda one love siko hama Bitros indirimbo 2016 uratanguye uraduze mu muziki kugeza ubu indirimbo zingahe okay indirimbo afise ni zine nashije ku mugaragaro izindi nazo ziracari inyuma uwo zikinaro zisangaye kwanza izo zine ntarakwibagira kuri YouTube kuko bivanye n'ukuntu genda uratangura hari gihe utangura ukabona ati ni indirimbo nubwo nayiririmbye nikwiriye kumviriza bose kubera ko hari mu tuntu tw'udukosa baragiye ugashiramwo kuko abari intango nivyo nukuvuga ngo hari kindirimbo zibiri kuri YouTube channel yitwa gute kugira ngo bagende barabikogwa byawe YouTube channel yitwa Bitros official Okay, bantu banje murabiza akamenyero kanje iyo ndiko ndasaba legend bugufi ndicisha bugufi genda kuri YouTube zanyu murondere Bitros official canke officiel mugire subscribe muvuye musohotse muca haje nyuma kuri Burundi Kingdom TV mugire subscribe comment share ibintu nk'ivyo ndabubaha cyane kuko iyo uri kurasaba umuntu uricisha bugufi umukankamira nivyo binatunze n'umuntu Bitros afashwa mu muziki nande ugeze ubu ku bikorwa vyiwe ari karakora ni gitwe ci wanje gusa urumva uri umwe ugatwe kawe ndumwe ntabo keneye bagufasha gira ko basaba imbere akamera gose abafana b'umuziki ndundi ababosi muri ko muratwumviriza turabasaba yuko modushigikira impano zikeneye kuzamuka mugabo zabuza aho zimenera yego rero jewe ndashaka umuntu afasha kubera bihari bingora mu buryo kuja muri studio birangora gukora ama video ugasanga nta video nimwe mfise mu bisanzwe jewe nta video nimwe birangora mugabo mbaje kuronka umuntu amfasha biratuma ngira kuhaje cyane nivyo ndimo nkabona kumengo ndarenze ego usi management urajana n'ubwishime namenye niyo buvuye nokeneye kwishima nose ubwishime nibaza ko ari kuba proud y'ivyo ukora ni kwishimira no kuvuga kuba fier y'ivyo ukora ngombye gutomorera abantu bari kwadukurikirana ubwishime ko muteri bwogara ku bantu ariko kuba fier kumva uta wirekuye kwari yuko ukora wenyene ivyo wawe iyashu iki numva uranakora igikorwa wamubona souffrance wagize ubwisho gwakije ngaho nico bituma waruvuza akantu ngo abafise impano zabuze aho zimenera cyane muka kantu nimba uri kuradukurikira
muri kano kanya uri umuririmbyi akiri hasi cyangwa umuririmbyi wari wese gusa wifuza ko umuziki w'indundi wogera kure turondere Burundi Kingdom TV ngaha turi ngaha avec les bras ouverts ibiganza byacu biruguruye kugira vyakiri wowe wese afise impano ari yikuze cyangwa kiri hasi turashoboye gukora namwe tuka bageza ahandi hantu dushobora kubakura kuri Avenue kuri Première Avenue tukabashikana kuri Deuxième Avenue kuko ariho dushoboye gushika ariko hanajya zoba tugushikanye Imana izobibona izorunga kundi muntu agushikane ku yindi ntambwe nimbura umuririmbyi ufise impano yari yo yose turondere Burundi Kingdom TV aha tugira commentaire yanyu muvuge ko mushaka cyangwa musiga ka nimero ja kuri Facebook ni Burundi Kingdom TV nyene muturondere turiteguriye kubakira no kubavugisha tugaruka neza kuri Bitros no musiri kuno wananyambariye vraiment wancanye navuge ko na jena nikanze ngo ni Mr Flavor mugana nivyo ubwenge cyane hanyita bitu vya hatali sunajua kubera ikintu n'abahaperi cyangwa barimvye benshi munyegeza amaso yanyu bro je numva ngo amaso y'abahungu rero ntadandaza ntacuruza ivyo bintu inde yabikubwiye dufate ko ariko ndavyibaza uko mwama mwayanyegeje n'ubundi buri munsi mu mafilme ndayakureyo basurabe basi no nawe utoyakura uko vyumva ariko ntadandaza ashaka kubireke sinzi ko bahindurira ruke izo dread si fake ubwo sanzaza turabe original man sanzaza turabe sinajua acha nitona bananita itu ya hatali oya sanzaza turaba aho ubona zihungagurika zikoragurika ye nta kare gufise urakora nta rege nta ndirimbo ya rege urakora ndayifise yitwa uko nagenda korora rero kuregereza ariko ni indirimbo y'urukundo ntabwo ari rege nyene bijya bisindi bisanzwe indirimbo y'urukundo ego mugari mu video wa rege twagiye yo mukobwa mwiza ngo cyari mwiza sorry gato ico nkwibariza ko numva mwenye mesi utakimeze neza ko numva mwenye mesi utakimvuga neza urabizi ko je nakwiseka mariza mutima wanje ni wewe ubuganza naho mbona umengo je nawe ntiduhuza ndazi we buzoza ndabizi neza yuko je nakubabaje ndabizi neza yuko je nagutunuje mbabarira jewe nawe dusubirane jewe narihenze iyo ngiye mu bandi badadane yumvira wewe umutima wanje we warabutwaye nimba ari kosa nakoze narikosoye please yo aho nuri ko rahenda umwana w'abandi ibintu vy'inkundo je biranangora nama ndabivuga imbere ya kamera ibintu vy'inkundo biranangora byarancanze gusa nibaza yuko ari ibintu mukora kugira muhesho abantu munezereza abantu muga inyuma mbega muri feedback muronka abantu barabanezereza kuko mukora ibintu kugira muhe societe muhe abantu mu nyuma barabanezereza barabahemukira mu rugendo rw'umuziki umaze kugira uramaze guhemukirwa tudafatiye cyane kuri ivyo uri kurambaza abaririmbye n'abavugizi b'abarundi bose avuga ikintu azi yuko kikubako canke cyamubayeko nukuvuga rero muririmbyi abeshejweho nuko agira yubaha abantu siko akongera akabakorera kuko muririmbyi bijyanye n'abariko bariririmba uzorabe kenshi nivyo bintu biba ku bantu kuvuga rero ivyo naririmbye nikugira uhisho abantu amana kubacike mbega abantu mu nyuma baraguhemukira uramaze guhemukirwa mu masho mu biki guhemukirwa ivyo byo utabiciyemo ntumenye iyo wavuye kugira umenye iyo wavuye ubanza kwanza kuruha dutera integere abantu bahemukira abandi kugira babigisha iyo bavuye so kuvuga ngo tubatera intege iyo bigushikiye biba bigushikiye ahubwo reka dusabe abantu bafise uwo mutima wo guhemuka Promageni baza ko mukora cyane cyane aba upcoming murakora cyane turakora abantu bitanga mugabo wacaba abaduca intege je no kuvuga narakubisa amasho bakambira ko bampemba mugabo bigaherera mu majambo mugabo jewe nta ntege vyonca nzoguma nkora uko bigenda kose nkora kugira ngo Imana nayivuga tubishuritse kuri kamera oya ntavyo kwishuza byararenganye kuko umuntu akugiriye nawe baguteye umugisha mani abaguteye umugisha bagutumya kugira abari karakugururira indi nzira nziza isumba yayindi wagomba kugira ndakugurura indi nziza rero cyane ikiganiro nze kugira ibintu canke sinda nagishireko ivyo ukora byose umutima wawe ivyo navyo nokora uko sico cyanzinduye sico siba cyanzinduye hama nakubwiye ko je mu gukora nkora ama episode nibaza ko dukora iganiro n'umuntu rimwe kabiri gatatu abantu bakazokumenyera nawe ukabamenyera kugira abafana bacu ntibabe bored ntibabure mvuge gute ntibicara uko nyene ngo bagire ubunebwe bwa buri cyo bakora cyo bituma turi ngaha natwe kugira tubahesho ariko tuduza cyane impano ndundi sinzi ikintu gishasha woba wazaniye abantu bo kwitega ko
mu narirya tuko dusa n'abasozera kuvuga jewe muziki ndafise umuziki mushasha kiri muri studio haraheze igihe kinini ndekuye coming soon mugabo ntibarayibona kuko urabona hajya umuririmbyi akiri hasi ahangwa n'ibintu byinshi hari intambanye nyinshi agenda aracamo mugabo bigasaba kuzihanganira ukazibamo uko nyene ukanazirengana ni kuvuga ndafise umuziki uri muri studio shaka kuzosohora abafana ndundi bawitege umuziki uzushushe n'umuririmbyi ntavuze izina kuko jewe ebana je ndagerageza kuzamuka kwe ndagerageza aho nshoboye ndagerageza kuhashika no kuvuga ndiko ndondera umuririmbyi dukorana kugira ngo ashobore kumfasha kuzamuka cyane ndiko ndondera umuririmbyi dukanibaza ko muri rap indundi turafise abantu babikora neza turafise abantu ba rap mu Burundi turafise aba rap turafise impano nibaza yuko icyo nwosaba wewe umaze kugera ahantu subiza ukuboko inyuma utore ujya ari nyuma yawe nawe umuzane umwiyegereze umushikane kuri nivo ugezeko ako nakamo ntera abaririmbyi bose bamaze kugera kure kuvyo nshoboye jewe novuga ati genda kuri YouTube zanyu mwandike Bitros official canke Bitros officiel hama mugire subscribe mugire n'agakengeri ka notification kugira ngo umunsi w'igikorwa caje muzo abambere muce mukubitira kuri Burundi Kingdom TV nko namwe ndabivuga subscribe comment partage aho tuce tubaneza nibaza ko dusana bariko bararangiza ikiganiro nitwanavuze ntitwogenda tubivuze byose nta uvuga yose nkuraga sinovuga ntitwovuga nka menshi nkuraga canke ngo tuvuge yose kuyamara icutariye uba wirarije kandi baza ko vyinshi vyiza biri imbere sinzi ko wogira akajambo kanyuma ushikirije bariko baradukurikirana Bitros wasubije ko filme zawe nkuko winjiye mu kiganiro kuko ibirangiye ibitanguye neza bihera neza nyene no kuvuga fresh boy no kuvuga rero jewe nagomba shake shimire Burundi Talent Kingdom TV Burundi Kingdom TV iki kiganiro ni cari talent show okay nashaka ndabashimire cyane kukigoro mukora mugafasha abaririmbyi bakiri hasi kugira ngo nabo bazamuke babone imbere gatoyi ni kuvuga ndashimiye n'abafana badukurikirana imana ibahezagire mubandanye mudukurikirana je nanje ndasavye management ndashaka management ifasha kubera ko hari ibintu byinshi mba nkeneye gutunganya ndi kumwe na management mu cyubahiro cyinshi yagize amaboko kwa kundi ngo ndashaka management nibaze kwa kamo kawe abantu bakumvise nkuko mwa mubizi twatanguye dushima imana cyane ku bundi buzima twihanganisha abantu bashobora kuba bari mu bibazo bitandukanye ni kwisi ni kibintu biba bimeze kandi terana intege abantu bafite ibintu bitandukanye bariko barakora tubabwira ngo ahari shaka harashika ivyo ndabibwiye abariko badukurikirana ndabibwiye na wewe ahantu hari shaka umuntu afite shaka arashika wewe uriko uradukurikirana ufise ibintu uri kurategura gukora shiramwe ishaka shiramwe inguvu imana izohezagira abarundi muriko murumva akamo bariko muriko murategwa turashaka management turashaka bafasha ibikorwa vyacu mu bidukorere yari talent show kuri Burundi Kingdom TV televiziyo yacu umuhungu wanyu no musi sinigeze nidondora nagize umutumire yari yaneye ubwoba yari yankanze mwari kumwe na Blaze Hakizimana iyo nizina ry'abavyeyi nyita Blaze the best yes Gasuku boy iyo nizina rishasha na mawe na Bitros Gasuku boy nibaza yuko turabakunda cyane one love musigara amahoro y'Imana Imana ibaraba amaso meza peace